Dio TV nkuko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kwicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Reka nizere ko ugiye kubana nanje muri iki kiganiro kugeza kirangiye kuko ndazi neza yuko kizogufasha. Uno musi rero tukaba tugiye kurabira hamwe amategeko 8 umuntu wese akwiye kwitondera uko yoba ameze kose. Itegeko rya mbere, ubwirizwa kumenya neza ko ibintu byose bikubabaza mu buzima biriko bigutegurira ibyiza mu buzima bw'ejo. Irya kabiri, ntuzigere ukora ibintu bituma abantu bakubahuka canke bagusuzugura, kandi ntuzigere wemera umuntu ko agusuzugura habe na gato. Irya gatatu, ugomba kumenya ko intumbero yawe idafatiye ku bandi kuko abantu baraza bakagenda. Rero ivyo upanga mu buzima bwawe ntuze wigere ubishinga abandi, uzovyikorera wenyene ku giti cawe, igakwirokora mu vyako vyawe. Irya kane, ukwiye kumenya neza ko umwanya ari wo wonyene uzokwereka yuko ibintu wakoze ari vyiza canke bibi, kandi umwanya wonyene ni uzokwereka ko abo wizeye ari bo canke utari ukwiye kubizera. Gutyo rero buri kintu cyose uzobamwo mu buzima bwawe uzogitege umwanya. Icya gatanu, menya ko uburi buri kuracamwo ubu uzoba ingufu zawe z'ahazaza. Rero burya nturuhe, komeza ubucemwo kugeza usinze. Icya gatandatu, ubwirizwa kumenya ingene utwara ingeso zawe mu bantu. Ni ngombwa ko witwara neza mu kibano cyawe kugira buri muntu ntagucishemwo ijisho. Icyandwi, ntukwiye gutinya ibibazo by'ubuzima kuko ahantu hari ikibazo inyishu biri aho hafi nyene. Burya ikintu citwa ikibazo kuko gifise inyishu yaco. Rero ufise kwiga kurondera inyishu z'ibibazo vyawe. Reka tuje ku ca munani ari naco ca nyuma, ugomba gukuraho ubunebwe mu buzima bwawe kuko buri kintu cyose gihari kw'ino si kirarondegwa. Nutika kwiruka kuco ukeneye mu buzima bwawe, ubuzima buzokwigisha kwicuza ku byo watakaje mu buzima bwawe. Nuko rero nkaba ndangije shimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kunkurikirana. Mwari kumwe na Dave uyikunze. Reka kandi nizere ko kino kiganiro cagushimishije, wibuke gufyonda hajya handitse sabone kugira uzokomeze kubona ibiganiro nk'ibi, kandi wibuke kwiragiza mu bagenzi bawe kugira nabo kibafashe. Kandi nimba kino kiganiro wakiryoherewe, andika ngaho muri commentaire inyigisho wakuyemwo. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.